Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza, yerekana ingene ibintu bitoroshe ngaha mu gihugu c'u Burundi, n'abarundi ubwabo bakaba batanguye gutahura ubusuma buriko burakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye mu gihe amaze igihe kinini agera imbere y'abanyagihugu akarira akavuga ko hari abamutobera, ariko abarundi bagategereza ko abavuga ko bamutobera ko bagezwa imbere y'ubutungane, ariko ntibibe. Ibi byose bikaba bikomeje kwereka abarundi ko Perezida Evariste Ndayishimiye ariwe uhagarariye akarwi k'abasuma kamaze igihe kinini gapfukamye mu nda abarundi. Turabigaruka ko mu idonido ry'amakuru atuze kubereka ingene Perezida Evariste Ndayishimiye yishe igihugu mu bisata nka byose. Turaza no kubabwira ku makuru arabana n'umutekano, aho amakuru adushikira yemeza ko ibintu bitoroshe na gatoya ku ngabo z'u Burundi zoherejwe muri Kongo, aho zikomeje gutikirira muri Kongo zikaba zitabaza ndetse zisaba abarundi ko bokora ibishoboka byose bagashira igitutu kuri Perezida Evariste Ndayishimiye agatahana izo ngabo, kuko n'ingabo za SADC zari muri Kongo ubu ziri kwitegura gutaha. Benshi ntibiyumvisha icyo izo ngabo z'u Burundi ziriko zirapfira mu gihe ziri no kuvugwa mu mabi atagira izina mu gihugu ca Kongo, aho ziriko zirakorana na FDLR ndetse na Wazalendo mu kwica abakongomani bo mu bwoko bw'abatutsi n'abanyamurenge. Ibi bikaba bikomeje kubabaza cyane M23. Hakaba hari amakuru avuga ko umwanya n'umwanya M23 ishobora gukora ibitero bikomeye cyane bishobora gusiga bihitanye ingabo z'u Burundi zitari nkeya. Akaba ariyo mpamvu abatari bake basaba ko Ndayishimiye yakuva kwizima agacyura ingabo z'u Burundi, kuko ntaco ziriko zirapfira. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri n'umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarapyonda kuri sabone, akareka rye keza ko gupyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Evariste Ndayishimiye yoba atabubasha afise muri CNDD FDD. Ikibazo nta muntu atocibaza afatiye ku majambo Perezida Evariste akunda gushikiriza iyo akoresheje amanama atandukanye. Akenshi arerekana mu mvugo ziwe ko hari abantu bamukorera nabi, bigatuma imigambi y'igihugu idindira. Akenshi aravuga ko abasuma abazi kandi ari abamwegereye, akavuga ko ababujije igitoro kuboneka mu Burundi abazi kandi bari mu butegetsi nyine bamwegereye. Ariko igitangaje kinateye isoni ni uko nta gihe na kimwe yigera yerekana izo nkozi z'ikibi ikimenyetso kitabesha ko akorana nazo bya hafi. Ariko turabye ububasha umukuru w'igihugu ahabwa n'ibwirizwa shingiro, aba ari umuntu ahambaye cyane. Inzego zose zigiye igihugu niwe azitwara, uhereye ku gisirikare, igipolisi, ubutungane, iperereza. Ibyo byose niwe abitwara. None bigenda gute Evariste Ndayishimiye ananirwe no gufatira ingingo avuga ko bamwononera, ndetse ngafatire ingingo abavuga ko bishe ubutunzi bw'igihugu?
ibi byose bigatera benshi kwibaza impamvu yama mu majambo atagira ibikorwa. Ibyo byose niwe abitwara. None bigenda gute Evariste ananirwe no gufatira ingingo abo avuga bamwononera, abo iminsi yose avuga ko bapfukamye igihugu mu nda bafise ingufu nyabaki gusumba Perezida Ndayishimiye? Wumvirije inama iheruka ku bijanye n'ubutare aho Perezida Evariste yari yayikoranije akumva amajambo yahavugiwe ayashikirijwe n'abahinga woca uriha kuko igihugu carapfuye pe. Igihugu barakimaze cose aho umuntu acukura ubutare akabushora bwose mu mahanga mu kigega ca leta ntihinjire n'ikigorogoro. None ayo masosiyete acukura ubwo butare ahabwa impusha nande? Bigenda gute sosiyete icukure ubutare ubushora hanze umwaka wose gahera ata n'amafaranga 10 yinjiye muri leta ikaguma icukura mpaka imyaka 5 igahera? Naho Evariste aduhenda birya bintu abifisemwo uruhara. Zijya mvugo zimwe n'iza politike kugira agume yiyeza ku Barundi, ubundi bwo ntibyoroshoboka kandi ntibyumvikana. Ndetse ibyinshi abivuga yibwira ko Abarundi turi bijuju twese. Buri gihugu cose abanyepolitike bacu bagiye mu rudandazwa komerisa ico gihugu ni ngombwa gipfe. I Burundi nta mujenerali atari umudandaza, nta mushikiranganje atari umudandaza, nta muntu n'umwe afise amabanga akomeye muri leta atari umudandaza, na Perezida Neva ni umudandaza. Aho niho igihugu cyapfiriye. Ubwa mbere bwoko kubera ko bose ari abadandaza, amasoko ya leta yose nibo baca bayihereza atahiganwa ribayeho. Ubwo nayo masosiyete acukura ubwo butare banyereza nayabo nyine, abandi nabo bashigikiwe nabo nyine kubera ibiturire. Ubundi mu bihugu bitunganije neza nta munyepolitike yemererwa kudandaza kuko bisubiza inyuma inyungu rusange z'igihugu. Akarero nk'uko Obari yo kubahuka gufata umuzigo wa Perezida winjiye mu gihugu, canke uwa Reveriyani winjiye mu gihugu, canke uwa Gerasi winjiye mu gihugu, canke uwa Prime, canke uwa Ndakugarika n'abandi bajenerali, ntibyokunda kuko ubyitambitse imbere byo guhitana. Ibaze rero umunyagihugu muto yishoreye utugori atonzwe amakori, ariko igihangange cinjiza amatrake yuzuye ibintu kuri gusa. None ico kigega kizomboka ryari? Mu Burundi sekta zose zarapfuye kubera ibiturire. Abategetsi barya ibiturire ku mugaragaro kandi bikijana. Izi nizo mpamvu atabanyamahanga bashobora kuzana imitahe yabo mu Burundi, kuko n'abaje babanza gusabwa ibiturire binini kugira bahabwe impusha zo gukora. Mu gihe mu bihugu bibanyi umunyamahanga azanye imitahe ubungabungwa agafatwa nk'amata y'abashitsi akaroherezwa mu masaha 3 canke 6 aba afise impusha zose zimurekurira gukora. Ariko mu Burundi ushobora kurondera uruhusha rwo gukora amezi 3 agahera, naho nyine ngaho uba wemeye gutanga ibiturire. Mwari muzi ko Uburundi buri mu bihugu bituma iterambere ry'u Rwanda riduga cyane. Abanyamitahe benshi baje mu Rwanda batangurira mu Burundi, babona amananiza yo mu Burundi batoyashobora bagahitamwo gushora imitahe yabo mu Rwanda. Ibaze nawe umuntu araza ajanye imitahe yiwe mu gihugu, azohava akazi Abarundi, azotanga amakori mu Burundi ariko akabanza kwakwa ibiturire kugira yemererwe gukora, canke agategekwa gusangira urudandazwa na shefu kanaka. Ibyo rero bitahavuye muzosaza muribaza harya ibihugu nka byose byubakwa ku mitahe y'abagwizatunga bo hagati mu gihugu n'abo hanze yacu. Umugwizatunga ni umwubahwa akomeye cyane, abandi bazi ubwenge barababungabunga cyane bakanaborohereza kugira bazane imitahe ku bwinshi. Ariko mu Burundi barubahuka bakica canke bagatoteza umugwizatunga ngo nuko atari umusendede FTD. Ndibuka mu myaka iheze umugabo yigeze kuzana igiterwa
ca Stevia mu Burundi, arubaka ihinguriro ryaco ariko byarangiye atemerewe gukora kubera atari muri CNDD-FDD, ngo yabatwara abanywanyi, n'ubu ngo ihinguriro ripfuye ridakoze. Stevia cari igiterwa njabukamazi cari kuzana amafaranga menshi y'agaciro mu gihugu, kandi cavamwo n'isukari nziza cane, nta sukari iba ikenye mu gihugu, ariko kubera imitwe yuzuyemwo itabi byarangiye bihagaritswe n'abategetsi ba CNDD-FDD. Reka turindire ubukwavu bwa Neva, amavoka n'ikawa bya Reveriyani n'ibyatangura kwera ubwo ibigega bizobomboka, ariko biraboneka neza ko igihugu cyishwe na bene cyo, kandi igihugu cyishwa na Perezida Evariste Ndayishimiye gusumba abandi bose, ndetse benshi bakemeza ko ari nawe mutegetsi uri kurya igiturire gusumba abandi bategetsi mu gihugu. Ibi byose akaba ari byo bitera umujinya abarundi, bakavuga ko igihe kigeze kugira ngo bikure ko ubutegetsi bubi bwa CNDD-FDD bumaze imyaka myinshi bupfukamye mu nda abarundi. Tuve kuri ino nkuru, amakuru yacu tabandanirize ku makuru arabana n'umutekano. Amakuru adushikira ava ku basirikare b'u Burundi bakambitse Uvira ndetse no mu bindi bice bya Kongo, baravuga ko babangamiwe cyane n'ibiriko biraba. M23 iri gukora ibitero bitunguranye, amaze ikica bamwe muri bo kugeza naho iriko irashimuta bamwe mu bahagarariye ingabo z'u Burundi harimo n'abakoroneri. Ibi birakomeza kubabaza abasoda batari bakeya, basaba Perezida Evariste Ndayishimiye kubaha impamvu ituma bagumya kurwana muri Kongo, mu gihe biboneka neza ko n'igisirikare ca Kongo cyamaze kumanika, ndetse n'abandi basirikare bari baje gufasha Kongo harimo nk'abasirikare ba SADC bari baje mu butumwa bwa SAMIDRC, bose ubu bagiye gutaha bagasubizwa iwabo, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye we akaba abandanije kurungika ingabo z'u Burundi muri Kongo, ndetse n'imbonerakure zikaba ziri kwicwa ku bwinshi, kuko ziriko zirifatanya n'imirwi y'inkorabara zigakora ibitero bikomeye ku bavuga ururimi cy'Arwanda biganjemo abo mu bwoko bw'Abatutsi ndetse n'Abanyamurenge. Ibi bikaba biri guhita bisomborotsa cyane, bigatuma M23 ikora ibitero bikomeye, ikabukorana ubukana bwinshi, bigasiga bihitanye abasoda b'u Burundi batari bakeya. Ibi byose akaba ari byo abarundi bavuga ko badashobora kugumya kwihanganira. Abasoda bari muri Kongo bakaba basaba abarundi bari mu gihugu gushira igitutu kuri leta yabo nk'uko byagenze muri Afurika y'Epfo, amaze bakaraba ko batabarwa bakava ku macuniro Perezida Evariste Ndayishimiye yabarungitsemo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije, mu kandi kanya kari buze n'andi makuru ahambaye cyane twabateguriye.